ari abantu batemera rero yuko umuntu ashobora kuba prophet ko nyene ngo atajanye na business umva benshi ngo bajaye ngo kubera ngo ubukene bwabakubise ngo bashaka kuriya amadeni y'abantu agaje kuguruza urushengero kugira ngo arihe amadeni aho ga prophet ho vyakira gute bona sindi umuntu agize ishengero aca abwira abantu ngo ntimutanga amashikanwa uravyumva ngo kandi ngo ntimutange nibigira 10 kuri atari ukuri pe umuntu yibaza ko ibintu ari gushaka amafaranga aragenda yarondere yego amara imyaka 10 isha ako kazi wopfa umwenda kudandaza itomate imyaka 12 ari abantu benshi avuga yuko ngo kwerekwa ngo kenshi ngo hajya ngo araba bifashwa n'amadayimoni bafashwa by'amareba cyane beho bivuga kwikuraho hariho abo bita abamarayika b'umwiza abamarayika b'umwiza hariho nibo bagendera abantu bamwe ukumva yuko sorry sukuvuga nabi ukumva yuko babonye ngo umuvyeyi Maria n'ibindi yababonekeye ariko bijya sivyo nabamarayika b'umwiza ubutaha nzobereka uwo twahishuriye ko agwaye sida hanyuma tukamusengera agakira ari abantu bazima hariho n'abantu bapfuye mu mpwemo sindakubesha umuntu yapfuye naho nakora igitangaza kimeze gute ntacemera kuko impwemu yiwe iragwaye na hari abantu duhora duhanurira ngo oya ngo je ngo sinavyemeye wamubwiye ukuri kose aza atawe babivuganye atawe ngo oya ngo ivyo ngo si kubera iki aragwaye impwemu yiwe yaratewe amahoro nshuti bakunzi ba Buja Hit TV mu mudasiba kurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV turarumukije twifurije amahoro y'Imana nkuko tuma tubikora reka tubanze dukengurukira Imana yama iduha ubushobozi bwo kubaho hama duso dukengura mu bakunzi ba Buja Hit TV uno musi rero nashimye ko ndondera umukozi w'Imana rero kumburira nashaka kumuha akanyi kumburira akabaramutsa akababwira no wariwe bite pastor mahoro ndabaramukije nitwa Prophet Pacifique ya mani bahezagira yitwa Prophet Pacifique tuza kuyaga byinshi cyane ko turazi ko benshi mwa mutubaza mudusaba mutubwira ati turakeneye ko muduha kumbure ijambo ry'Imana si imisi yose muzokoma muduha ya makuru nyene ariko turashaka ko muduha n'ijambo ry'Imana kuko nahanini nivyo binakenewe cyane kuko kuba tubaye kuri nosi tubaye ku bugombe bw'Imana sivyo ga pastor yego cyane n'umugambi w'Imana kuba turiho niyo mpamvu dushaka kubaho mu buzima bwo kuyihimbara no kuyinezeza yes kumbure ndashaka gusaba pastor umuntu tumwe gusa kumbure dusengera kugira ngo kigane kigende neza yego turakubashe Imana yacu turagushimiye kugira neza kwawe girira neza buri muntu wese agiye kwirikirana iki kiganiro turahezagiye iyi televiziyo komeza wigaragaze ibisigaye Imana bane natwe mu izina rya Yesu amen amen ikibazo canje rero cyambere prophet ku munsi uno munsi ho wari wategekanije kuko ukora ibintu byinshi bitandukanye turabizi ho urabona uko wari wabiteguye ko bizakurangurwa urabona ko ariko biragenda yego genda bona ari biriko biragenda neza kuko iyo mvyutse ndasenga ndangije gusenga nkapanga programme nza gukora ibi nza gukora nibi rero ndabona ivyo nateguye biriko biragenda neza yes akamaro ko gusenga mu gitondo nakaye akamaro ko gusenga mu gitondo ubwa mbere no kwiragiza Imana kuko iyi si dutuyemwo burya hariho ibindi bintu tutabonesha aya maso y'umubiri bitugwanya bidutera iyo dusenga rero mu gitondo hariho imitego ituvaho donc ni nko gusaba uburinzi ya yego rero umuntu aba atasenze mu gitondo niki ahanini abahomvye kudasenga mu gitondo by'ukuri no guhomba kuko d'abord mu buryo bw'imwemu d'abord we ntuba wiyubatse rero ushobora guhura n'ikibazo cyari cyo cyose mu gihe donc utaba wiragije Imana byiza umuntu yosenga mu gatondo imbere yuko haguruka akagenda ya yego rero nk'umuntu ategereje gusenga nka kangaye ku munsi nka kangaye mu mwaka murakoze bon ubundi gusenga birivuga ngo musenge ubudahumeka iyo babishoboka umwanya wo wose woga umusenga muga kubera usanga isi turimo nawe umuntu arondera ubuzima n'ibindi urosa kanya mu gatondo urasenga urosa kanya saa sita ugasenga mwijoro ugasubira ugasenga ariko ubundi bishoboka wosenga igihe cyose urosa kanya kuko gusenga ni vyiza navyo ya gusenga ni vyiza cyane kandi nizere ko umuntu asenga cyane yama avugana n'Imana aba ari en contact n'Imana cyane ngo kenshi araronka imiheza kurirenze
gusenga nyene no kuvugana n'Imana. Nta yindi definition yo gusenga. Iyo dusenga ni ukuvugana n'Imana. Yeah. aho nyene gusenga kuvugana n'Imana ari abantu benshi bavuga yuko ngo ari abantu benshi ngo babonekerwa pastor ngo anini prophet nkamwe bwe ngo baravuga ko bamubonekerwa bavuga ati ujya muntu yabonekewe n'ibi bijya bintu koko birabaho ko ari abantu benshi batabitahura ko bibaho. Ya birabaho cyane. Nanje nakubwiye ko ndi umuprofete, turavugana n'Imana. Abavuga ko bitabaho sinzi icyo baba bikuyeko. Muganagara ndakubwire ko ubonekerwa namba ivyo bitakubonekerwa bibaho. Yes. Bibaho rero mu buryo bimeze gute umuntu wari wese arashobora kubonekerwa? Ubundi kuva kera Imana yamye igendera abantu bayo. Gusa muganshaka kubanza gutandukanya ibintu bibiri. Iyo uvuze kubonekerwa biratandukanye cyane no kwerekwa. Hanyuma kandi kubonekerwa ni terme ikoreshwa n'idini rimwe rimwe. Hama rimwe na rimwe ugasanga ivyo bavuga mbere sivyo. Ariko ikintu kijanye no kwerekwa nico nshaka kuvuga ko kwerekwa ikintu ca mbere ushaka kumenya nuko ibi bintu bisanzwe biba biri muri Bibiliya. Igihe cyose rero umuntu azokubwira yuko ngo yeretswe ariko akavuga ibintu bitajanye n'ijambo ry'Imana ntikuba ari ukuri. So rero kwerekwa ntibitanguye ngaha ntibitanguye ubu gusa, kwerekwa vyamyeho. Nk'akarorero hariho umwami w'Abisirayeli yarari mu kibazo gikomeye cyane. Hama baravugana bati none tubigenze gute? Ngo baje ahantu barasenga. Bamaze gusenga baravuga none tubigenze gute? Ko tugomba dutegwe, ko hari kibazo gikomeye, biragenda gute? Hanyuma ikintu cyaciye kiba, bamaze gusenga umuvugishwa n'Imana carerekwa. Arababwira ngo nimuhumure. Numwami yitwa Yoshafati. Namura ngo nuhumure kuko intambara atari yiwawe. Arongera aramubwira ngo aba bansi bacu, abo bansi baje kudutera, Imana yamaze kubikora kandi vyagenze uko nyene. Ubwo nyene ngo zangabo zarije gutera Yoshafati zace zisubiranamwo. Saho gusa bira iratubwira ahandi igihe hari hateye inzara ikomeye. Hamaze gutera inzara ikomeye i Syria, hanyuma bahamagara umuprofete. Bahamagaye umukozi w'Imana Eliya, aravuga ngo ejo nkaya mango kwirembo ry'Isamariya ingezo acarerekwa ko ejo ingezo bazihari. So kwerekwa rero bibaho. Good. Kwereka bibaho kumbure aragerageje kudusigurira adishije mu kumbure mu ijambo ry'Imana. Ari abantu benshi ariko batemera ijambo ry'Imana. Batemera yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Bakavuga ati mbe Bibiliya hoho ko yazanywe n'abazungu twe twovyizera gute? Imana yavyanditse he byaheye ryari? Ndababwire gute? Ndakubwira iki kintu naho woba uri umuntu ameze gute, uko biri kose ushaka kumenya yuko hariho ikintu kiri hejuru y'ibindi bintu byose. Uko bigenda kose hariho ikintu kiri hejuru y'ibindi bintu byose. Imana rero iriho. Abavuga nabo ko Bibiliya ari ibintu abazungu bikoreye cyangwa se abandi bantu, hari inyinshi imwe gusa nshaka kuguha. Mu bisanzwe aba bantu barapfuye. Aba bantu barapfuye. Ndakunda kubivuga. Barapfuye. Rero umuntu iyo yapfuye nta kiki donc wapfuye bizi nta motegwa nta ryoherwa, niko bimeze. Rero umuntu amaze kubwira ngo Bibiliya ni ibintu abantu bikoreye, uwo yarapfuye. Nta kindi kintu nomuvugako. Uwo deja yarapfuye. Umuntu rero yapfuye nta kintu na kimwe gishobora kuba kimunezera. Nta kintu na kimwe ashobora kumva. Mugabo by'ukuri Bibiliya n'ukuri kwijambo ry'Imana. Ubundi reka ndabwira iki kintu. Nta hantu na hamwe Imana yigeze ikoroka ngo irakorotse ngo iraje ngo izanye ibitabo ngo izanye iki. Imana yamyica mu bantu bayo. Imana yamyica mu bantu bayo. Aba barahishuriwe
ni ukuvuga ngo barahishuriwe hama barandika ijambo ry'Imana bamaze kuryandika mu bisanzwe izi n'inkuru z'ibitangaza vyagiye biba tuvuze nk'ibi vyo mu bami n'abiza ama histoire rimwe rimwe baravyize n'ibintu vyabaye tuvuze ngo ikiyaga gitukura ngo gicikamwo kubiri samakuru yakorotse ava mu kirere ikiyaga gitukura n'ikiyaga kihari benshi barahashika tuvuze ngo umwami Dawidi agenda hanaha n'ahantu haba hazwi habayeho kuyisi tuvuze ngo Jesse naravuga ngo ijambo ntiriba ico babikurako tuvuze ngo Hana agenda Ishiro ahishiro harabaho muri Isirayeli hari n'abamaze kujayo bamwe wenda Jesse ndashikayo sivyo rero umuntu akubwira ngo ibingo ni ibintu abantu biyandikiye ukunu kuri kwijambo ry'Imana namakuru bitangaza Imana agira ko sinumva rero umuntu avuga ngo ni ibintu abantu bikoreye ica bikurako yes. Ego ni nkaho nyene twari ku ruhande kuba abantu batemera Bibiliya ku bantu naho bemera Bibiliya ahanini umuntu ategereje gusoma Bibiliya kangahe mu bisanzwe Bibiliya ni novuga ngo nico kigwanishwa c'umukristo jewe ubuzima bwanje bwose nabuhebeye ikintu citwa ijambo no kuvuga ngo rero iyo umuntu atasoma Bibiliya nawe abari muri bandi navuga ngo bapfuye urupfu rwo mu buryo bw'imwemo mu bisanzwe Bibiliya igihe cyose ubonye akanya no mu modoka yanje habarimo Bibiliya jewe igihe cyose mbonye akanya mpari kinzano ndarindiriye umuntu nkabona aratevye gato mba ndasoma Bibiliya kuko Bibiliya ni ko kuri kwiwanje ikindi kintu cyose umuntu yombwira atari muri Bibiliya sico rero Bibiliya umuntu atekanije kuyisoma yaba byashoboka umuntu yagomba kwisoma igihe cyose urosa kanya sino kubwira ngo gatatu ku munsi kane ku munsi ari igihe cyose ubonye akanya nukuri wagomba gusoma ijambo ry'Imana numva none avuga no kubatayitunga bo ni kibazo gikomeye umukristo anyumviriza abakwiye kuba afise Bibiliya by'ukuri kuko ahisi igeze ukuri kose tukuziga ngaha mu ijambo ry'Imana yes. Ukuri kose kuri mu ijambo ry'Imana mbega hajyanye baravuga yuko abapasiteri hanini kugira umupasiteri hanini uteza ko ubuzi Bibiliya yose mu mutwe tukaba tuzi ko Bibiliya ari ahantu ushobora gusoma ibintu ukabisoma uko ubundi mwanya ukabisoma ukundi mbe nkamwebwe novuga aba prophet muko murasigurira abantu mu bigenza gute kugira ngo abantu bose mubatabuze kuko abantu uvuga umenga ibintu bavyemera ahandi naho kamenga ibintu barabihakana aho bimeze gute pastor sintawe ikibazo neza nsubiriramwe ari nk'umurongo ushobora gusoma nk'ubwizire bushasha ubucango tufate kuri nka bijya bintu vya kera Yezu yavuga ati umuntu agukubise ikofi ngaha ucumuha nundi musaya awukubite aho mwashe kwikofi ugatasuba nk'ubwuzure bwa kera Musa yaravuga ati umuntu agukubise uku fuka umusubiza hoho ivyo bintu umuntu yobitegura gute umuntu yokurikira iki mu bisanzwe ijambo ry'Imana ntiyigwanya yonyene ubwayo mfatiye kuri iki kintu uvuze watangwe kubaza ngo mupasiteri ngo gira umupasiteri bisaba kuzibira yose mu mutwe sinibaza ko bisaba ko ubuzibira yose mu mutwe ahubwo bisaba yuko ubufise umuhamagaro w'Imana Imana yaraguhamagaye mugabo n'Imana nayo ntikunda ibijuju kameme hanyuma umaze kwitaba umuhamagaro ugafata akanya ko kwiga ijambo ry'Imana kuko nta mukozi numwe ashobora gukorera umuntu akamukorera ibyo atize nawe uri gukorera no televiziyo kwera wabanje kwiga amashure y'ubumenyesha makuru nuko bimeze no mu ijambo ry'Imana ntucugena imbere y'abantu gacu uvuga ibintu utize utagize gute urafata akanya ukavyiga rero daboro urita umuhamagaro w'Imana hanyuma ugaca ushaka no kumenya ivyo bintu ugiyemwo ivyo ari byo so rero iki kintu umbwiye ndakivuze ko gatoyi iki kivuga ngo Mose yababwira ngo uzokubita ikofi nawo muhirindi donc iri byari sezerano rya kera mu bisanzwe mu isezerano rya kera hariho amategeko Mose yari yaratanze kuko buryo biravye ubwoko bwa Isirayeli zari intagondwa zimaze kuba ziri intagondwa hariho amategeko menshi bari barabahaye ku buryo byanabaruhisha ivyo uvuze vyo nibikeyi hariho n'ahandi bavuga ngo umukobwa ari mu butinyanka ntazagende mu ikoraniro ry'abantu hariho n'ahandi bavuga amategeko yari menshi cyane umugabo adakomeye
donc umugabo afise igihimba kimwe nyene kucugira abavuga ngo nawe ntaza aje mu ikoraniro yari amateko aremereye cyane. Nshatse kukongera ko kuri ivyo waruvuze uzogukubita ikofu ugira ukuntu mugabo rero Kristo Yesu nawe mwisezerano rishasha tumubona aza nka Mesiya aza nk'umucunguzi aje kudukura ko ivyo bintu byose vyari bituremereye. Rero impamvu bimera nk'ibitandukanye gatoyi nuko Kristo yaje ngo abantu baruhuke adukure muri vya vyagezwe vya kera nuko noshobora kucishura cyane gose. Je no nk'ikindi kibazo none pastor ko tuzi yuko Imana abantu benshi novuga yuko je numvuga ko bayikinisha uko no bitahura kuko umusuma ageraje kwiba ati Imana mfasha nze kwiba neza. Umuririmbyi ageraje kuri stage arimba ivyisi ati Imana ndagusavye ndi umunsi ebanze kuririmba ze guperforminga neza. Sinzi umumara yavuga ati Imana nje ngageraje gusama ati Imana ndagusavye ze kuma abagabo beza ze kuma mayara kwiye. None kuri uwo mwanya kweri urabona ko Imana abo bantu ibumvira isengesho ryabo kuko umuntu muzawumva yuko Imana ngo yarampaye naronse amahera ibikini biki ngo naronse abantu bafana benshi kuri stage ngo umuswa musuma ati ebana je narivye neza nkumbira Imana yari kumwe nanje wowe kurundi nk'umuprofete usigurira abantu ho urabona ko ivyo bintu koko abari contact biri hagati y'Imana nabo bantu kweri. Inyishira tomoye ijambo ry'Imana rivuga ngo amasengesho umunyavyaha ni induru mu matwi y'Imana. Kimwe gusa ikintu kimwe ushaka kumenya nta kintu nakimana itumva watukana wavuga neza Imana iravyumva mugabo hari amasengesho itishura. Abantu bavuga ngo ngiye kuboregwa Mana umfashe ngiye kwiba Mana umfashe ivyo Imana ntivyumva mwe nayo masengesho no guta umwanya wawe Imana ntivyumva. Gusa hari irindi jambo rivuga ngo Imana yacu n'urukundo igwisha imvura kubeza no kubabi. Bisobanura yuko umuntu ashogenda kiba rimwe na rimwe akanashikana ariko udasobanura Imana ibimuhaye ariko yanamubonye ntinamuhane ikabireka mugabe igihe hariho igihe cyo guca imanza cyari igihe cy'amateka uri umuntu ariko arakora ivyaha igihe kimwe arindire yushigura urubanza hari gihe ritaguhaniraho ugacuvuga ngo Imana yakoze ngo yamfashije ariko ntiyagufashije vy'ukuri igihe kimwe uzobibona. Wabivuze neza ngo abantu bakinisha Imana uko rero ndavyita nyene gukinisha Imana cyambu cyawe. Yes. Kumbure tushobora tumubaza byinshi novuga yuko Pacific Prophet kumbure ari muri bamwe babonekerwa baboneshwa. Ya berekwa. Okay ndakoze kubyitiranya baberekwa kandi zire yuko ari abantu benshi avuga yuko ngo kwerekwa ngo kenshi ngo ajya ngo araba bifashwa n'amadayimoni bafashwa by'amareba cyane beho bivuga ko ikura. Sorry gato mbanze mvuga aka kantu nakavuze mu ntango ikintu gicaye no kubonekerwa hamwe no kwerekwa sinabitandukanije. Kubonekerwa hariho amakuru twahora twumva y'abantu bavuga yuko babonekewe n'umuntu ashobora kuba yarapfuye canke babonekewe n'umuntu rimwe na rimwe ashobora kuba ari muri Bibiliya avugwa mugabo tutabona uwo muntu ko afise ubasha bwo kubonekera abantu. Rero bijya bintu sivyo mu buryo bw'uko hariho uburyo bwo kwerekwa. Nejo ni wabona umuntu haje akakubwira amajambo cyangwa akakubwira ibi by'ukuri ntumvuge ngo uzoba weretswe. Hariho abo bita abamarayika b'umwiza. Abamarayika b'umwiza hariho nibo bagendera abantu bamwe ukumva yuko sorry kuvuga nabi ukumva yuko babonye ngo umuvyeyi Maria nibindi yababonekeye ariko bijya sivyo n'abamarayika b'umwiza babihinduye mu ishusho y'ujya mwubahwa ariko vy'ukuri sivyo. Ariko rero kwerekwa bitandukanye cyane nabijya bavuga byo kubonekerwa. Kwerekwa no kuvuga ngo muri Yoweri havuga ngo nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose. Rero kwerekwa mu bisanzwe ni mpwemu yera aza akakugenderera ariko naho nyene nterekwa bose kuko birivuga ngo bamwe bahawe kuvuga ubutumwa abandi bahabwa kuba abavugishwa abandi bahabwa kuba abasenga abandi bahabwa gukoresha ibitangaza urumva bose cyo babihawe. Rero kwerekwa abavuga yuko ari ibintu by'amajini cyangwa ari biki nibaza ko bibesha gose. Kwerekwa ni mpwemu yera agenderera umuntu akamuhishurira ibigiye kuba nkuko nakubwiye kuva kera abantu bamye bitura bavugishwa bakababwira bati ibintu bigiye kugenda uko bavugana bati
ni ibintu by'amangetengete, ni ibintu by'imiti, ni ibintu by'iki ubisanzwe nawe urabizi. ubu nyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store, rondera mu kwandika ijambo Buja Chat, telecharge Buja Chat, hitamwo ururimi rukorohera gukoresha, ikirundi, igiswahili n'icyongereza. Mu kwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe ukaronswa code ituma uronka uburenganzira bwo gukoresha Buja Chat, canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modopass wifuza. Kurikiza ivyo usabwa ni ku buntu. Buja Chat ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye, bitagusaba izindi muri telefone yawe. Rungika ama audio, amafoto n'amavideo, uhure unaganire n'inshuti n'abagenzi mwabuze ku zindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha. Buja Chat iduhuza twese. Kwerekwa burya n'ikintu kigoye kandi kinakomeye, kagenda n'abatahura wanashaka. Uraza umuntu akubwira ngo wamye ngaha, ngo waci mutari kumwe. Uraza umuntu akubwira ngo urumva ngo mu muryango iwanyu mu bintu ngo vyagenze uku mutabana. Baravuga ngo ufise ngo ma contact ngo arabantu ngo baba babajije pasteur. Kuri piga simu ngo baba telefonye before vya bindi usanga umuntu ugiye kubona na pasteur ugiye mu rushengero kana akazona aragutoye mu bandi ati wewe iwanyu bimeze kunuku ngo hajya ngo baba yabajije. Ndakubaze hari ikorane duheruka kugira, haza umuntu avuye mu Kirundo, ntawe bari bavuganye, nta muntu numwe. Hanyuma ashitse Imana ikiramubwira ibintu vyiwe vyose, bari babibwiwe nande. Ikindi kigira kabiri, hari igihe umuntu aza, hanyuma umuntu akaza atahantu na hamwe mwigeze muvugana, hanyuma ukamubwira ivyiwe ingene vyagenze. Donc rero bajya ntavuga bijya, ndashobora kubavuga mu buryo bubiri. Ubwa mbere biratangaje, uravyumva, ni ibintu bitangaje kumva umuntu akubwira izina ryawe batagize. Naho nyene abantu benshi kumbure bafise amaduta, bafise n'amakenga, uravyumva. Umuntu wese akebaza amubwiza izina ryiwe, akoresha imiti, adakoresha imiti nawe bari babivuganye. Ngabashaka no kumenya Mpwemu Yera aracyari ku kazi, Mpwemu Yera aracyahishura, uravyumva, Mpwemu Yera arahishura. Rero vy'ukuri wenda birashoboka ko hari abantu bakora amanyanga bakabikora babanje kuvugana n'abantu, sinshaka kubiharira, birashoboka. Mugabo yes birashoboka, vraiment byoshoboka, iyi siragoye. Mugabo vy'ukuri Mpwemu Yera aracari karakora. Umuntu arashobora kukubwira ibintu vyawe, umuntu arashobora kubwira vyagenze kubera turi mu kinjana Mpwemu Yera ari karakora akazi gakomeye cyane. Rero vy'ukuri abavuga ivyo bintu nibaza yuko bashobora ko batabitahura neza, ariko nashaka ndakubwire yuko igikomeye nuko Mpwemu Yera ari karakora. Ikindi kintu nacyo numva no kubwira, ukuri kose, ikintu ca mbere gikomeye, ukuri kose ni ijambo ry'Imana. Namba by'ukuri abantu bigirisha nta gitangaza kiba. Mugabo namba umuntu akubwiye ngo urafise ikibazo cyo munda, baragukoreye ufise ikivyimba munda, yaragiye no kwa muganga afise ikivyimba, hamanya kivyimba kikavayo, akagukora ko kigakira, ugasore ugasanga urakomeye, sivyo? Je nibaza yuko nukuri ivyo bintu bibari ivyo, akabara amanyanga naho namba ari umuntu wabavuganye akavuga ngo afise ikivyimba munda, ikimenya ko atari Imana izoba yavuze, ico kivyimba nikizokira, sivyo? Ubutaha nzobereka uwo twahishuriye ko agwaye sida, hanyuma tukamusengera agakira, afise n'ibipapuro, nawe ari n'umuganga. None yaza kubesha ngo sinakize sida, ari umuganga ahakora babizi bakamupima. Uko sukuri aho nyene gatoyi umuntu yaragwaye sida, baramubwira ko agwaye sida, hanyuma arakira, mwamusengeye. Yes, sida irakira. Yego, Imana irabaho, kandi Imana ibaho mu bantu, kandi Imana ngo yamica mu bantu. Yes, na cyane
igihe cyose Imana yamica mu bakozi bayo mu baprofete bayo donc turaba ambassadeur bayo aha mwisi ya ego prophet ndazi yuko utavutse uri umuprofete ariko vyaje mu nyuma kumbure vyaratewe n'ikintu kugira ngo umuprofete ho hari habaye iki ni nyintaye gatoyi oya je navutse ndiwe navutse uri umuprofete navutse ndiwe uri munda kuva ndi munda ijambo ry'Imana rivuga ngo ukiri mu nda ya mama wawe nari ndakuzi sivyo burya we wavutse uri umujournaliste n'igihe wari uruyoya baguteruye urya n'umujournaliste bari bateruye uravyumva rero nkivuka nari umuprofete gusa hariho ukuntu uko umuntu akura ariko Imana iza gushitsa ico yavuze hari gihe rero ntariko ndakura muri uwo muhamagaro nibaza ko intahe yiwanje ari ndende mugabo jewe kuva mu bwana bw'iwanje kuko hariho ingabire iza kubera wasenze ukayisaba Imana hari n'iyindi ngabire uvukana ukumva yuko ari ingabire yawe rero jewe kuva mu bwana bw'iwanje namye sinari bwanakizwe namye mvuga ibintu bigira bibe namye mvuga ibintu bigira bibe ndi umwana naravuga ibintu bigira bibe no kuvuga ndibuka nk'igihe jewe mama apfa narabahamagaye ndababwira nti mama nari mutoyi mfise imyaka nka 10 n'ingahe nti mama wewe nta mezi abiri usigaje ku isi sinari nzi nanje ikibimbwira nta mezi abiri usigaje ku isi ugiye gupfa acaramvumagura ngo reka ngo namwe ngo kuba muvuga ivyo kuko gupfa burya umuntu wese arabitinya ariko amezi abiri ntiyarenze jewe ndibuka turi muhira nahora mvuga ngo ubu hari umuntu agiraze nta matelefone ari bwabeho bimwuvuga ngo bandika message nkavuga ngo hariho umuntu agiraze ngaha muhira minota 30 bagaca bambwira ati we ivyo bintu wabyawe wama wigira muvuge namba hari ugiraze none muri runo rugo ho buri umuntu agiraze ni ntumuntu agiraze ni naka uravyumva ubwo nyene bagaca bona raje batangura kuntinya batangura bati none uyu muntu ibintu avuga bikura he bimeze gute ariko vy'ukuri nasoneko yuko kuva mu bwana bwanje Imana yari yampamagaye hame ntahe gato yihagera igihe maze gukura mera nk'ubivuyemwo iyi sira dukwega hari gihe twarabaye mwisi twaranyoye inzoga twaragendeye mu vyaha bitandukanye sinaba nkikorera muri iyo ntuzeye cyane mugabo igihe kimwe nsubira kumva umuhamagaro wuko nokizwa maze gukizwa ntisinashitse mu profete nasenerekwa mugana narabona bikeyi mu nzozi bikeyi nyene nkabo inzozi ndazibonye nkabona zirabaye nkazibwira abantu nkabona birabaye cyane nkabona ibintu nkabona birabaye nkomeza gusenga ingabire ikomeza kwaguka nsubira rero muri yangabire yanje nakoreramo nkiri umwana yo kubona ibintu yo kubwirwa yo kumva yo kubwira abantu bigira bibe uje kuri eglise wacu umuntu turamubwira ivyiwe tukabimubwira ari umuntu kumuri yo batabizi neza cyo bibaza ati evenement uyu mutu zotanatumishaga mareba uyu oya kuva mbaho nta n'intuzeye irangeraho nta iby'amareba ntavyo nzi kabisa gusa navuze iki kintu ari abantu bazima hariho n'abantu bapfuye mu mwema sindakubesha umuntu yapfuye naho nakora igitangaza kimeze gute ntacemera kuko impwemu yiwe iragwaye hari abantu duhora duhanurira ngo oya ngo je ngo sinavyemeye wamubwiye ukuri kose aza atawe babivuganye atawe ngo oya ngo ivyo ngo si kubera iki aragwaye impwemu yiwe yaratewe uravyumva rero ariko nuko nyene mwanya ni wagera kumuri bazobitaho good bazobitahura ariko Imana irikira ni kuri aho nyene je ncando nk'ikibazo kumbure tuva muri bimwe tuja mu bindi tuja rero mu byo kurushengero rero ari abantu batemera rero yuko umuntu ashobora kuba prophet ko nyene ngo atajanye na business umva benshi ngo bajaye ngo kwera ngo ubukene bw'abakubise ngo bashaka kuri amadeni y'abantu gaje kuguruza urushengero kugira ngo ari he amadeni aho ga prophet ho vyakira gute bona pastor baribesha cyane ibi bintu vy'Imana mbere uwibaza ko yanabijamwo ashaka y'amafaranga yo yaronka yarushe anayarose uravyumva canke ntanayaronke ndakubwira ikintu jewe maze imyaka ishika 12 nkorera Imana muri imyaka 12 uravye ukuntu natanguye atari umuhamagaro w'Imana
nta muntu yakwihangana imyaka 12 wogenda kudandaza kwa Siyoni canke ahandi hantu wobivamwo. Kuko imyaka 12 udashobora kurana n'inzu y'ibihumbi 15. Nigeze kuba mu nzu y'ibihumbi 15 ntagira ikirato, urabona ndacambaye ntagira ikirato, mfi ipata rimwe ukayambara umwaka wose n'ishati. Uwo muntu yaba ari karondera amahera muri ivyo bintu yobita gahunga. Ibintu vy'Imana n'umuhamagaro. Gusa sindiko ndakubesha, Bibiri ivuga ngo nimwankorera data azobaha icubahiro, kuko isi yose nibiyuzuyeko ni vya papa. Uravyumva? Iyo rero wihanganye urabishikira. Urumva urazi nk'umuntu akubonye 2020 agaca abona wenda wambaye ishati nziza, wambaye ipataro nziza, isaha nziza, imodoka, agaca kubona 2020 acavuga ngo ntubona ngo bagiye ngo kurondera amafaranga. Niko bavuga kandi niko niwe bivugwa, ariko ntazi nkima y'imyaka 10 ingene waraye ubusa nk'indwi zibiri mu ndwi urya rimwe. Urumva hamubaza ati Imana niwe wampamagaye ibintu ndimo nibi. Donc ababivuga nabo baragenda bakora iyo business nibayishobora good. Uravyumva? Kubure cyane n'ubwa mbere ndose mu prophet kubura anwenda nivyavuga bishira muri nzenya mu nkuru nyinshi. Mugabo ni vyiza cyane kuko nibi birafasha kugira ngo umuntu abe motive n'ijambo ruri kuravuga. Kuratari ukuri pe. Umuntu yibaza ko ibintu ari gushaka amafaranga aragenda yarondere. Yego. Ndamba n'imyaka 10 isha ako kazi wopfa umwenda kudandaza itomate imyaka 10 12 kandi bavuga ngo vy'Imana ngo bizaporepore ntibizi uko nyene buke. Urumva rero bajya n'abantu bibesha cyane. Ibintu vy'Imana nasanze uragenda ukaruha ukemera umuhamagaro wayo, ariko kubera iyo uyikoreye birivuga ngo nimwankora datazoha icubahiro. Imana irafise ingene ihemba abantu bayo, irafise ati nukuri ko yihanganye reka ndamwambike, ko yihanganye reka ndamugaburire. Bon, umukozi w'Imana wanashaka reka ndemeshe n'umukozi w'Imana ashobora kuba ari mu bihe bikomeye, ariko arashaka gutuma umuhamagaro yihangane. Igihe nicagera Imana izomugirira neza, kandi igihe nicagera nawe bazovuga ko yari imitwe yagiyemo. Niko bimeze. Mugabo by'ukuri igihe cyose umuntu akorera Imana ibishaka kumuhemba. None nkubaza, waza korera Imana rero isi n'ijuru ukayikorera mu mpwemu no mukuri, igaci ikugendesha n'amaguru, irabanza kure basi ikagupima hamirangije ikaguhemba. Nawe we iyi televiziyo uri kurakorera ukwezi guheze baraguhemba, bakabwira ati yo sha wakoze neza turaguhemba. Aho wakoze amakosa namba wamenye mikro bakaguhana. Niko bimeze. natwe iraduhana, iratwigisha, iragira gute hace ikanaduhemba kuko irahemba neza. Rero ibi byo kuduhemba hageze wenda ikaguha akayi nivyo bita ngo twagiye kuromba. Noneho iduhemba tutakoze. Abavuga ko ari imitwe basi nituba twakoze kumukoza kwiwe n'impembo basi. Benshi bavuga ati ngo muca mu profita bijya bigira 10 bijya novuga yuko yazigashikana batanga mu misa. None hari ibintu tuba tubeshanye. None tuvugana ukuri. Wewe ugiye sindumva umuntu yagize ishengero, uwo muntu araca abigira kwera zo tubereye uwa mbere. Sindumva umuntu yagize ishengero aca abwira abantu ngo ntimutanga amashikanwa. Uravyumva? Ngo kandi ngo ntimutange nibigira 10 kubera Bibiliya honyene ntitwemerera nuko tugenda mu nzu y'Imana ataco dutwaye. Bibiri ngo ntimuze mu nzu yanje imbokoboko. Urusivyo ahandi naho ibigira 10 n'amashikanwa. Reka mvuge ku bigira 10 ni itegeko ry'Imana. Umukristo uwari we wese, buri muntu wese abagomba gutanga ikigira 10. Uravyumva? Rero utanze igira 10 ivyo rero bavuga ngo urumva abaprofita bijya bigira 10 bagize gute? Iyo watomboye bikaza kabisa ni Imana iba ibikoze nyene uko nyene. Ni itegeko kunabitanga, sivyo? Ni itegeko kubitanga. Yego. Je rero no mashaka gukuntandukanyirize hagati y'igigira 10 n'ishikano. Okay. Ishikanwa hariho ico bita muri Bibiliya bavuga ngo gushikanira Imana. No kuvuga ngo rero gushikanira Imana baragenda bagatanga ibimazi bagatanga ibiki, ivyo bavyita ivy'amashikano. Hariho n'ikindi bakora citwa ikigira 10.
ikigira 10 cari ibintu batanga ku vyo warimye, inka yawe namba yavyaye zine, bigira cyo batanga kuri vyo ku kazi kawe. Rero muri iki kinjana tugezemwo no kuvuga ngo ikigira 10 ni najya amafaranga umuntu aba dufate wahembwe ugatangamwo ikigira 10, cyangwa se warose nk'amafaranga nyene ukayatangamo ikigira 10. Hanyuma ishikanwa naryo ni kujya kuntu umuntu ashobora gufata amafaranga avuga ati reka ngende ntange ishikanwa hajya mu ishengero, canke nka kujya kuntu umuntu agira ati reka ngende ndaho umuntu agowe, kura ugowe no utayigira 10 ntibisa, ukaraba umuntu agowe ukaraba imfuvyi ukayihereza. Abantu benshi batahuye ko ukigira 10 woja gushikiriza ujya wese atishoboye. Oya ntibisa, hariho gufasha batishoboye, gufasha batishoboye. Oya ntibisa, hajya ubufashije abatishoboye nyene wumva bisa, wumva uvuze bimwe urumva hariho gufasha abatishoboye, gufasha abagowe, kubona kana karimwe rero kagaha amafaranga ivyo ni sawa kubikora, kandi buri muntu wese abikore. Ariko guteka igira 10 naho ni ukuvuga ngo ni ukugenda ukagihereza umuntu agusengera, umuvyeyi wawe w'impwemu ukamuha ikigira 10 hama kanagusengera. Sinzi ko unkundira gatoyi cyane, ndazi ko umwanya namwe bagora. Aha muri Maraki 3:7 havuga ngo abagunga Imana ivyayo uhere mu bihe by'abasogokuruza, muhora mukevya mugata amabwirizwa yanje, ntimuyitondere ni mungarukeko nanjye nzobagarukako, nikoraho nyene ngabo agize. Yamara mvuga muti twakugunze mu buryo ki, mbega umuntu yogunga Imana ariko mwebwe mwarangunze. Yamara muravuga muti twakugunze ibiki, mwangunze ikigira 10 n'amashikano, wa muvumo murawuvumwe. Uravyumva? Ahantu aba bari bamaze igihe badatanga ikigira 10, no kuvuga ngo hagera igihe rero kuko abakozi b'Imana baba mu nzu y'Imana. Hanyuma kandi hagera igihe banka guteka ikigira 10 ngo baca barahata, baca barigira kubera inzara baca baraheba, bahevye ati baca barabagarukana rero. Niko kumva no majambo ati yewe mwarakoze amakosa, mwaragunze, mwarangunze, Imana irikira bashwanira, mwarangunze bigira 10. None rero wa muvumura uvumwe uvuga ngo gututaye ikigira 10 hari umuvumo uburi kuri wewe, urashobora kuri kurajya uri umukiri, urashobora kuri kuramviriza umukristo, utataye ikigira 10 ukumva umenga nta kibazo, mugabo umenye ngo uri kujya umuvumo. Ushaka gutanga ikigira 10 muri eglise yawe ugahereza umuvyeyi wawe agusengera ukamuha ikigira 10. Ego kumbure abantu bari bakeneye kumenya byinshi kuvyerekeye ikigira 10, kuvyerekeye abantu babonekegwa, kuvyerekeye abantu benshi, kumbure bakeneye kumenya ijambo ry'Imana, kuvyerekeye Bibiliya, kumbure mwamenye byinshi. Novuga yuko Prophet Pacifique yagerageje kubisigura neza, kandi najewe nane muri hamwe bwe mudatahura, naje natahuye neza, kandi urakoze cyane Prophet. Murakoze namwe. Ego nk'umuntu yo bashaka kubakurikirana, kumbure bashaka kutubwira urushengero rwanyu exactly aho ruri, aho umuntu yorusanga, kumbure aho umuntu yobasanga. Murakoze cyane. Twebwe abashaka guhura n'umuvugishwa dukorera mu Kanyosha ku Gindwi inimero 23, ni eglise yitwa La Glace de Dieu. Ego uko tuzi ko ubuhinga nuvuga ubunga bwarateye imbere gose, umuntu akenekerwa kurikirana kuri Facebook cyangwa za YouTube ntazo mukoresha. Turazikoresha, sinarinzi ko mu biturekurira kubivuga. Turakoresha, turatanga ubutumwa mu isi yose, dufisiganiro cyitwa Haguruka dukora mu isi yose. Ugikeneye urashobora genda kuri page yacu ya Facebook ukandika ijambo Haguruka TV udukurikirana, cyangwa ukagenda kuri YouTube ukandika nyene Haguruka TV naho uradukurikirana. Canke ushaka ko tugusengera, tumaze ko Imana ikora ibitangaza byinshi, urashobora kuturondera kuri telefone, WhatsApp cyangwa isanzwe 79 738 370. Ego kumbure nkuko twatanguye canke nkuko twatanguye byagenze neza, ama dusozere n'inkunywa bigenze neza. Kumbure pastor ashobora kudusengera dusezere, kumbure tegure n'inzira zo gucamwo zo gucana heza. Ego imbere yuko nsenga reka mbanze ndabashimire, mwakoze kutu hijambo naho Imana isanzwe yareduhaye, kandi ndashimiye cyane Buja Hit iriki ikora ibintu bidasanzwe muri iki gihugu. By'ukuri turabakurikirana, turabakunda,
ingene muriko murahereza ijambo abantu bose amakariyeri yose turabateye intege n'ukuri Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza kandi nashaka ndakubwire ko mutanguye kuvugisha abaprofete iyi televiziyo ibintu bigiye gukomera sinogenda ntayihanuriye bigiye gukomera bigiye kuva ahambona kuri YouTube bishike kure kandi inyuma y'imyaka 2 muraba muri kurundi rugezo rukomeye cyane Imana ibahezagire reka dusenge turagushimiye Mana yacu wakoze kubana natwe turagushimiye turasengeye na cyane cyane iyi televiziyo nukuri bagirire neza ubiyereke tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu ubahe kwaguka mu buryo budasanzwe turahezagiye igihugu cyacu turahezagiye igihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo abazokwirikirana mu kiganiro reka kize kibafashe bize bigende neza mu izina rya Yesu Kristo amen amen kumbure rero ntavuga ati akaryo shini gahora mwitama tuzobandanya ubundi twamukuturamurondera ubundi kumbere twashafize byinshi tumubaza yatubwiye byinshi ariko ari ibintu byinshi amasije menshi twashite kwinjira indani kumbere tuzomurondera bundi Prophet Pacifique adusigurire neza hama rero kuri micro ari kumwe na Beni Bianti camera ari CK tuzospira rero mani bikunze bari bagirira subscribe